Ndeka nongere kandi kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ni Evangeliste Ntakirutimana Jean Marie nongeye kandi kugaruka muri cya kiganiro isoko ry'ubuzima. Nagomba nshuti yanje unkundire dusangire amajambo y'Imana. Uko yafashije nabashobora kugirira ikimazi. Ni Zaburi ibice 50 ku murongo waho wa 15. Haravuze ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nanje nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Nagomba nakubwire nti birashoboka ukaba warahanze amaso abantu, birashoboka ukaba uri mu vyago vyinshi cyane, bigashoboka ukaba warabuze inzira nimwe, ukaba warabuze uko wobigenza. Ariko nagomba ndakubwira nta yindi yo kwambaza, nta yindi yo guhamagara, ni Imana yonyene, ni Imana yo mwijuru ushobora guhamagarika kwita aho abantu banumye, aho abantu bahoze, aho abantu bakwinuvye. Imana yo irakwegera, Imana yo irakumva, Imana yo irakwitaba maze ikagutabara. Aho abantu bazi kugutabara, aho abantu banse guseruka, Imana yo irahaseruka maze ikakugirira neza. Abantu bashobora kugucira imizi kuzimu, ariko Imana yoyo ikaza ikagutabara. Aho abantu bagombye kuhona, aho abantu bagombye kupfa, Imana yoyo iraza ikakuzura, iraza ikakugira muzima. Aho abantu bahebuye, Imana yo iraza ikakugira muzima maze abantu bagatangara. Nshuti yanje, ibi birambariye neza ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa. Mbega ni ryayo wagitabaje? Mbega ubwo ntiwatabaje abantu? Mbega abantu watabaje hari ico bakumariye? Ubwo ntiwatabaje abapfumu? Ubwo ntiwatabaje abanyabwenge batandukanye canke abanyacubaro batandukanye? Abo bose bashobora kutakuviramo ikimazi, ariko Imana yo mwijuru ikakugirira ikimazi gusumba abo bose. Nshuti yanje, reka ndakwinginge uhanga amaso Imana, uhanga amaso ijuru, nige bishobora kugutabara. Aho abantu bose bagutaye, aho abantu bose bakwinuvye, iyo iraseruka. Ni museruka rukamvye, ni kinyenyeri cyo mu gaturuturu, ni Imana, ni itanguriro kandi niyo herezo. Reka ndakwinginge muri iri jambo nyene unkundiye dusengana Imana. Ndizera neza kwiri bukugirire neza, ndizera neza kwiri bugutabara muri ico kibazo nyene urimo, iyo iri bukugirire neza. Nkundira gusa dusengana Imana. Funga amaso yawe dusengana Imana. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri Imana nziza kandi Imana ukomeye, yarahanze amaso abantu ariko ntaco bamumariye. Reka wewe umanuka umutabare, umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, maze abari wo muvira mu ikimazi. Aho abantu bamutaye maze umwegere, aho abantu nyakubahwa bamwinuvye umugende umwegere maze umugirire neza, maze nyaguhora ku ngoma uzobukoze. Urakoze, ndagushimiye kumugiriye neza, kutabaye mwami uyu mwigeme, kutabaye umupapa, kutabaye umusore, kutabaye mwami uyu muntu yabuze ivyizigiro. Icoro Mana kibi cawe, urakoze, ndagushimiye. Ni muri rya zina rya Yesu Kristo umunyanazareti tubisenze, amen. Murakoze cyane, Imana iduhana umugisha. Shalom.